ego ama kubganje kugira ngo igihugu citwe ko ari igihugu no gushika kuri terambere ni bidakogwa n'umuntu umwe kandi bikogwa mu gisata kimwe conyene ego nukuvuga yuko ego uburimyi ni intango ya byose kuko bituma abantu bagira amagara meza bakaronka n'ingufu zo gukora ariko mu bijanye no kurema amafaranga hari byinshi byisungwa kugira ngo dushobore gutera imbere kuko uburimyi niyo ntango yatumye abantu bashobora kwiyumvira no kugira ibyo bahinguye ariko uyu munsi ni kimwe mu bisata bishyirwamo uburyo ariko ugasanga uburyo bwahereye mu biganiro kuruta ko bija mu ngiro mu kugwiza nk'imbu nyene yego usanga ababwita ko ari nk'umwuga wabo baracari bake abandi nabo ni babandi barima ibitunga urugo naho nyene bitatuzuza urugo kuvuga bamwe bashira ku soko usanga tukiri abarindira gukura ivyo duzokenera hanze y'igihugu hokogwa iki no kugira ngo tugume tutarindiriye ibizova inyuma ahubwo abari twe tuzoshora ibindi bihugu abari byo birindiriye biva mu Burundi aho icambere nuko umuntu aronka amakuru tukaha abafise ubumenyi muri ico gisata akaba aribo bakibamwo kuko kuvuga ko umunyagihugu afise itongo ry'igice c'hegitari azorima ngo Burundi bwose uronke ico bufungura biraheza bikaba ari ikibazo kuko ubwa mbere umurundi afise ahantu aho kurima hato n'ubumenyi buke mu bijanye n'ico gisata ugasanga abafise ubumenyi bo baricaye bari mu manama gusa nta gushira mu ngiro bwa bumenyi kubwo bavuga ati ntibashika ku rubuga rero bafise ubumenyi gushika ku rubuga ni kimwe kuko jewe kuza kumbwira ivyo wewe wize atari wowe uriko urabishira mu ngiro ni kuko uko bimbwiye siko nza kubikora aho uvuga uti wize ubwo burimyi narime abera karorera abandi na cyane hama habeho urutonde rutwereka imbuto n'ibyo tworima mu gice runaka kugeza aho dushobora kubona ati turavye isi ndimwa y'u Burundi turimye ibi nk'ivyo dukenera gufungura kuko ubwa mbere imbere ko twiyumvira gushora tumanza guhaza ego umusese kabariho dushira ku isoko ariko uyu munsi turashobora guhaza bene igihugu ariko nivyo ruko ravuga none naho dukora kugira ngo dushobore guhaga hanyuma dushobore gushora uyu munsi ubwa mbere icyo dukwiye gukora ni ubumenyi guha ubumenyi abene igihugu ubumenyi kuvuga umunyagihugu akaba yahawe ikibanza mu migambi yose ijanye n'uburimyi kuvuga gaserukirwa mu itunganywa ryayo n'integuro mu itunganywa ryayo adasigwa ku ruhande akazozanirwa ibyamaze kwigwa n'abandi atari bazuje no kubishyira mu ngiro icyo ni cyambere icya kabiri kuko tumaze gufungura turakenera ibindi byankenerwa rero nayo ntambamye nyamukuru iheza igatuma tuvuga ko ataburyo dufishe umunyagihugu araheza kurima mugasanga ibindi byankenerwa tujya kubikura ahandi kure atari mu Burundi kuko nazofungura gusa azokwambara azokwivuza umwana aziga byose dusanga tubikura kure ni ukuvuga yuko twamaze gushobora kuronka icyo dufungura biradusaba kwigisha abandi batagiye muri icyo gisata ko twese twoherera kurima nivyo bakagira ivyo bahinguye kugira ngo bwa buryo umunyagihugu yavunikiye utembere cyane mu gihugu ntibusohoke twebwe dusanga gushika uyu munsi umurundi akorera abandi
nta murundi yikorera ku rwego rwo kuvuga ati turakoreye igihugu cyacu ati ndikenuye amafaranga aza kuguma ngaha usanga twarakoze tukaruha bwa buryo bwacu tukaca tubwegeranya tukarungika hanze kugira baturungikire impuzu bambaye twambare. Kazoza FM, be your own boss.